vura ubwo n'ubwesiko ikibazo aho nyene wewe turahuze gute wewe uri kurashiramo inguvu zirezire cyane bosi wiwe kandi asanzwe amukoresha tanguvu nyinshi ariko arashiramo bo mane umviriza Sami kandi ndamuravye Sami yari umwana mwiza cyane n'umuntu yitonda yari umukameraman ubwa mbere niwe yari kamera nde nani koresha umwanya yashahitamo akaba umupresenter nawe nyene kandi ariko araza neza kirese nyene siga afise inguvu kutakavuga kukana siga afise inguvu nyinshi kurushaho yahora kamera inguvu nyinshi zo kugwana ariko Sami urabona ko yagize amakosa kandi akubwire Sami nawe yagize amakosa kujagiya ubwa mbere twari kumwe mu kiganiro namubwiye ati rero papa zana ya misenye yiwe aho wagize tugire abwo kabiri nabonye yagize brutalité wowe ntavyuza ariko kurikirana ibiganiro bya none ariko yagize message ntavyo nemera none ayo umusenyi wanje uca ugira ndazi suko reka dufate ko biba yamuroze kuri nzi yasubiye inyuma kusa ujya musenya atazi impamvu kandi yarakoresheje na kamera twarabikurikiranye yarashwanye ariho kamera kwanza yiwacu papa adufitiye ibyo ni bintu mani twaci mwache wazaje papa wanje je sindamushigikira cyane mperuka kubona ikiganiro wakoze uvuga ati banderasi ahubwo no kugenda umuntu amufate amukubite mani gukubita ni kimwe uli kajimbali banderasi mwaje kucheza mwe yani yari ibindi bintu reka nababwire basi we ndibaza weruka kumva ko rya YouTube yanje yarigize ikibazo yari yamaze kugira ikibazo warabibonye kandi warabipostinze nawe kubwiye no kuri telefone kuko wambaye ati none ko kweri kintu uriko rapostinga narakubwiye ikibazo cyabaye we narakuzana ikiganiro ndiko ndabisigura uwatumye YouTube iba nka bloke ninde uzobeke kucyitiriza muzee wewe urashaka kuvuga kwiyumvira ati ngo jewe ndagenda kugira akavuyo agire ko ari kiganiro wabonye bakoreza kwiga televiziyo mbari isi nimbari isi nimbari iki uvuga ati ngo nimbari isi TV uvuga ati ikintu kimwe bahebi yake ntitwiriko turaja kure papa uramukunda bo papa wanje sinumwa ko nawe ndagukunda sawa wereye ko umukunda papa wawe genda umubwira uti papa iki kibazo cajanye ingorane nyinshi Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye mumeze neza twe turashima turameze bien sana nubwo harakazuba kameze neza ariko uramutsa n'abakunzi wa Live TV n'abakunzi ba Live TV cyuvyisabira so nga rero mga imbere zacu turi kumwe n'aba CEO babiri umwe ni CEO wa INYISHU media undi ni CEO wa Live TV wa Live company TV waragakuye TV ni gisata kimwe mu bisata bigize wa Light Company. Ikindi gisata naco niki? Iriho byinshi. Hariho label dusanzwe duhuriyemo na X-ray, asanzwe manager, hakabaho waka record, ariko kandi hariho n'ihinguriro rikora ibintu bitandukanye. Nubwo ritaratangura ubu unye ntiturasubira kandi kurishira mu bikorwa muri ihingura ibinyobwa. Ego murabumva aha rero ndi kumwe n'aba bantu mushobora kwibaza ati ni gute ushobora kubahuza abantu babiri umwe ari manager wiwe mu byerekeranye n'umuziki rero nabazanye ngaha anye ku kibazo kivuga uko hari umukozi wo muri Live TV aheruka kugira ikibazo arahuma kandi amatwa nsumira se wo ngaha ku rundi ruhande rwabahebi yake niwe yamuroze ariko gushika izi saha nta kintu na kimwe barigera babivuga ko kucerekeranye n'uwo muntu yigeze kurogwa haba ku ruhande rwa Akes asanzwe amurongoye mu bintu by'amateleviziyo nta kintu na kimwe arigera abivugako Akes mukozi wawe gushikiza isaha amerewe gute bon uko biri kose ukuntu amerewe ngira ngo murabizi yego nta kirenze ego nta kirenze ariko wewe nk'umukoresha wiwe urafise kuvuga ijambo kuva aho bamurogeye nturigera ubonekana ugire icyo uvuze kuvyerekeranye n'ubuzima bw'iwiwe oje cyo navuze ni kimwe uwamugiriye bijya bintu ategerezwa kubimukurako byanka ibikunda ategerezwa kuzobimukurako bica muri Brad Fair azotegerezwa kubimukurako bica mu mahoro naho nyina azotegerezwa kubimukurako nico cyo nyina navuze bijye amafaranga ariko arasaba ajya amafaranga nta tuzofata umuhaye nubwo ari abantu bamwe usanga bavuga bati ngo barungika amafaranga ngo kugira ibi n'ibini uzo arungikira ayo mafaranga agashika mu minwe yiwanje azomenye ko atazoshika kwa banderasi
kubera iki nawe zora umwesiko suwescro ndiko nabivugira imbere ya kamera ubivugira imbere ya kamera ariko gago rundi ruhande ni se wa manager wiwawe muri ico gihe nibizohava bibateranya na manager wiwawe urazi nakubwira uduhuriye mu kazi ariko mu buzima busanzwe dusanzwe turi abagenzi cyane mvuge ni dusanzwe turi inshuti rero ivyo onye byo kuba ujya ari papa wiwe naje nafise papa wanje umvyo nibindi ntaho bihuriye n'akazi kiwacu ntaho bihuriye yego none kuvuga ngo ntaho bihuriye basi gushikiza isaha umukozi wawe aragwaye natonda ku kazi hari ibintu bariko barabasaba vy'amafaranga none ayo mafaranga mwo yatanga mugakiza ujya mukozi ajya amafaranga tuyatanze niyo mpamvu navuze ati ntawe nopfanwaye kwa banderas jewe arinze ashikira mu minwe yanje dutanze amafaranga kuki tutiyumvira yuko dushoboye kuyashikana gacavuga ati okay ubu mwashikanye ibihumbi 500 ni muronderera ibindi ibihumbi 500 kugira ngo dukuri ikibazo neza neza rero mu nze cyangwa gasanga ciyarugira mwunda cyamugirira urundi muntu ina ahubwo turi kumwe na X-ray niyegere mutama bamubwira ati papa ibintu bitarafata izindi nzira gerageza ibi bintu bitwara ukuntu cyane baza ko ari ubu bo je ndibaza iva n'amajambo ari questionnaire ufise ikibazo cyari kiyari niki gute so wawe akora ivyo bintu by'amangetengete agakorera nabi je ugenda mufatana n'umuganga nkuko nawe nyene agenda arayivuga sinovuga ngo n'umurozi ujya n'umuganga oya biza bijya ibintu yagiriye Sami nta muntu numwe adashoboye kubigirira ubundi muntu tureke kwiteranya ibintu kuvuga uti ngo yamurozi yamugize iki none je wombwira ati ngo mugire ntari impomye muri no mwanya ntavyo noshobora narinze gukubita cyayo kukuboreza bavuga ngo kukuboreza igufa ntavyo noshobora no bishobora nashobora gutora ikintu cyaco cyose kibi cyanye poudre nkayiguha mu maso kaba impumyi bije n'ibintu bisanzwe bivuze banderasi sumurozi ivyo ari imenya ari umurozi atari umurozi ni mu buzima bwiyo kura hamwe petetre n'umuhungu wiwe ninde je n'umurozi mani wewe cyarazantukana waratangiye kana kamera je ndi unatekereje cyane ariko rero singire ko twegenda duterana tujambo kuko gatosha guhinduka ibyo bu manager mu masi iyo urashobora guhera ipapa wanje ariko je sindi umurozi cyambere ivyo ukuntu yakureze cyane ukuntu antwa wakuriye mu maboko yiwe ati fizi n'amitendera nkasi ravana mwe nuko muyumvira ariko siko bimeze je sinakuriye mu maboko ya papa wanje kose ntiwakuriye mu maboko yiwe oya sawa voilà wewe rero ari questionnaire ariko aramubaza kanaka nganya kwigenda ariko ndamubaza wewe nivyo havura bibateranya kuvyerekeranye n'akazi kiwanyu ugasanga Akes arakugirisha avuga kuko umukozi wiwe yamukunda oya arakajambo yeje kuvuga mani tureke gukunda amahera cyangwa tureke kwikunda aho ivyo wavyita kwikunda icambere bo umukozi wawe yagize ikibazo reka dufate ko yawe yagira ikibazo kwa papa wanje oya amafaranga 500 utwarire papa wawe oya reka nakubwira reka simbireyo direct basi ikintu cyambona ngaha anyubunye oya reka simbireyo direct oya reka simbireyo basi direct kandi ndege kugira ama definition menshi vuga nk'umubo reka mvuge n'umubo basi kandi ndudurire sasa ushasikia baraza kugwa amahera wacange mbona ari umuntu afite umuti avuga ati reka ndamwitangire Sami n'ibindi icambere abonese reka nakubwira reka naje mvuge abonese icambere icyo no bahanura nka mwebwe nawe aragiye uboneka aca kuri je kuko ndaje umuntu muzi byo ndiko ndagira ndiko ndakoresha ari nguvu ndiko ndakoresha kugira Sami kigagira iki akire rero uno musa abonese umuntu wabaze kuvuga ati nuwo mutwarira abanderasi ndavyanse kizeke aziza ngo tora amahera ngo cyumutora banderasi aca muvura ubwo nubu escro kibaza aho nyene wewe turahuje okay gute wewe uri kurashiramo inguvu zirezire cyane bosi wiwe kandi asanzwe amukoresha tanguvu nyinshi ariko arashiramo bo mane umviriza Sami kandi ndamuravye Sami yari umwana mwiza cyane n'umuntu yitonda yari umukameraman ubwa mbere niwe yari kamera nde nani koresha umwanya yasha hitamo akaba umupresenter nawe nyene kandi ariko araza neza kirese nyene siga afise inguvu kutakavuga kukana siga afise inguvu nyinshi kurushaho yawe kamera inguvu nyinshi zo kugwana ariko Sami rano ko yagize amakosa kandi akubwire Sami nayo yagize amakosa kujya ubwa mbere twari kumwe mu kiganiro namubwiye ati rero papa zana ya misenye yiwe aho wagize tugire abwo bwa kabiri nabonye yagize britaritse wowe ntavyuza ariko kurikirana ibiganiro bya none ariko yagize message ntavyo nemera none ayo musenyi wanje uca ugira ndazi
suko reka dufate ko biba yamuroze kuri iyo yasubiye inyuma kusa ujya musenya atazi impamvu kandi yarakoresheje na kamera twarabikurikiranye yarashwanye hariho kamera kwanza y'iwacu papa wa adufitiye ibyo ni bintu mani tuachi mwache wazaje papa wanje je sindamushigikira cyane mperuka kubona ikiganiro wakoze uvuga ati banderasi ahubwo no kugenda umuntu amufate amukubite mani gukubita ni kimwe ule kajimbali banderasi mwaje kucheza mwe yani yari ibindi bintu reka nababwire basi we ndibaza weruka kumva ko rya YouTube yanje yarigize ikibazo yari yamaze kugira ikibazo warabibonye kandi warayipostinze nawe kubwiye no kuri telefone kuko wambaye none ko kweri kintu uriko rapostinga narakubwiye ikibazo cyabaye we narakuzana ikiganiro ndiko ndabisigura uwatumye YouTube iba nka bloke ninde uzobeke kucyitiriza muzee wewe urashaka kuvuga kwiyumvira ati ngo jewe ndagenda kugira akavuyo agira ko ari kiganiro abonye bakoreza ya televiziyo mbari isi nimbari isi nimbari iki uvuga ati ngo nimbari isi TV uvuga ati ikintu kimwe bahebi yake ntitwiriko turaja kure papa uramukunda bo papa wanje sinomwaka ko nawe ndagukunda sawa wereye ko umukunda papa wawe genda umubwira uti papa iki kibazo cajanye ingorane nyinshi kimukure ko sami turacagukunda nimba atari uko naho we nibona ko ari umuhinga sawa umuhinga ahingurwa n'uwundi sivyo kandi aho ububasha bw'umwe buherera niho ububasha bw'uwundi butangurira none kuri wewe none wiyumvira ko umukorera agaki nakaye kantu uwo mukorera bandarasi uvuga ati jaka anye no mukomesha ujya muze bro iyi ni isi turiko hariho abantu bari bakaze bari barenze bari bafise inguvu bari bafise ikintu cyose kurushujya ariko no munsi barushwa ubushobozi n'isazi ikomeye muravyumva nk'abantu bari bafise ivyo bintu vy'imiti yiwe birenze wanashima bemegwa n'ibihugu ariko gushikiza isaha ariko izi saha babazwa ivu ati rero banderasi nawe nyene ni aguma yigira agahambaye azona abantu ni bariko barabibona numvira ikigongo uyu muhungu wiwe naho nyene nta kigongo no kumvira gukura kinene nawe kwavaho wagusigira ajya amatungo erega umuvyeyi yamara umuvyeyi nubwo aba ahinge ikindi naco kubera iki inyishu media muriko muranyegeza gushira ahagaragara ibintu vyujya mutonyi wawe yari yagiye muri Serbi kuki mutagomba gushira habona bijya bintu navyo nyene harindu reka nabivugire ngaha jewe sinjye umuntu wasi nakabata abantu baranga harindu zikomeye mu muryango tureke bijya vya X-ray birasanzwe ngo sinzi ngo mukazana ngo papa ngo atwa mukazana ariko naho nyene akukano kumukazana ngomba kurungi yangu wayo papa wese mu pasteur ariko ushaka nawe ivyo wanda bimenagurire ngaha banje ni bishop ari kindi sasa none sinovuga ko nabanya nakoresha ibintu reka mwani tuko mu masekre yabo mare tuvyihoze rero nuvati ngo mu muryango waje ibinyegejwe nivyo nyene kuko ishusho y'umuntu ni ishusho y'umuntu nyene none ushaka kumena bemere vyanye abantu muri ko muradukurikirana je nzogira ibishoboka vyose inkuru ya mutonyi uyu na papa wiwe wawe ujya mutonyi wawe azomwica none wagurishije parcelle umviriza tuvyihoze ivyo gurisha parcelle hama mutonyi uyu yagurishije parcelle ya banderasi kugira agende ica birahomba induru rero zikubereye hajya nawe nyene yo bari mu bugaranywe ku kibuga c'indege oya ntaringa none ugomba kwigira ko utabizi guma wigira ko utabizi ntaringa aho mwisita nayo kwazunguruka birwa birukangana n'imbugita narogo ujya muhungu wiwe turaba mani reka banderasi aregwa abana babandi mwebwe aba usanga mufite n'indasago ngaha anye nyinshi uri kuravyumva rero kuko nawe nyene urasema sasa uvuga cyane biwanje tubameze nkaje umviriza man usijifanye kiramvu kuko tari ufise mumesha makuru ngaho yitwa kiramvu niwe aguma avuga utuntu twose n'inyoni iguruse muri studio akayivuga urumva nyatari sasa mani tuvyihoza ivyo bintu kandi rero je ikibazo kiri ngani cyasami urumva je kandi ababwiza ukuri je numbona ukugenda sara jenda ndumuntu atekereje cyane ariko gusa ngende gute mani kari eka ndakubwiza ukuri papa wanje gyari naramukubise yaransukiye ku ibintu ijya video nyene niyo yazanye ibintu by'ama stick nimbari stick kuri YouTube ya INYISHU media none wewe wiyemera uki wowe ataco nturamugara sindamugara ariko akazi kanje kari kamaze guhagarara uraza amasaha arenga 10 utari kurakora kuri YouTube utagaje amaranga na gute
ariko dufise n'andi makuru avuga kuri Sami kaheruka kurongorwa na Aisha. Ivyo je kurongorwa na Aisha sasa sunesi mimi wala kipindi juzi kati narabonye kiganiro amumaranye iminsi Sami. Ivyo sivyo none sivyo gute man umviriza je ndi bona babwira abahungu nibareke ikibazo akantu gatoya bace bagafata akantu kanini akantu gatonya umuntu yahomye we none mwamaze kuja kwa muganga mwamaze kuja kwa muganga mugiye kwa muganga nabazanye ngaho imbere ya kamera kugira ngo turabe ukuntu twomufasha Sami kuko Sami amaziki ugoma tumufashirize imbere ya kamera muvuge je nabazanye ngaho muvuge je ubufasha niko ndagira ndabuzi kandi napo uyu bufasha nyene reka nakubwire Jeff Sabatama reka nakubwire Jeff Sabatama baguma badukurikirana bari hanze y'igihugu n'abari nganye baguma batubwira ati rero Sami na banderasi mu itwara bukebuke kandi rero oya reka nakubwire kandi rero ndabizi kandi rero ibi byo kumucisha ko kamera papa wawe ngo papa wanje mu cyamugenda n'amakamera ari kiganiro wabonye ujya Aisha ari kumwe nande na Sami ari gusa Sami mu ngo ari gusa yari yambaye na shati yari yambaye hejuru kamera rero mubara kubera ibintu byose ucugumba oya wacha bishira ku makamera none mwa mutwa no je narakibonye ejo urumva si vyiza rero nga papa wanje waguma bambuza ati basi ivyo bintu mwo bitwara buke ata kamera irimo ute kamera ndugu yangu utenda pale utapost kana kubwire nibishikira ari umviriza ivyo wavuze uvuga ati wavuze iterabwoba amadesizo bariko barafata amadesizo rero nk'abavyeyi rero bamuronde urya banderasi niba muwa mwiki kari we yamugize je sindavyemera neza ko ari we yabikoze wabona Sami bariko barafata amadesizo oya je sindavyemera neza ko je ibintu by'uburozi je navyo nemera 100%. papa umurozi uje se umurozi n'umuganga uje na mbona ufata ko ari umuntu akora ibintu by'imiti kirundi yego umuganga nyene ibyo bintu mubwiye Sami wewe uravyemera uravuga ati je ndavyemera mu nzira mu bantu nyene munyumvirize nimugume muharira yariko aramuvura avurande amuvura Sami hehe kuki ayo musenyi w'amaguru yiwe iyo misenyi warabonye ingene iyo video sindayibona basi wewe wavuze ko wagiye kumusaba imisenyi none owe kosa yaje ambwira ati none bimeze ukuntu kandi ndaziza mikoni yombesha nacivuga ati katugende tumubaze neza ico kibazo ivyo yamusize mu maso mugabo arabibona kuruye mu kiganiro arabibonye ariko uravye wafise ikosa hajya basi oya we umujije nirafise ikosa oya nirafise ikosa hajya muri baje sawa reka natwe tukiganira wowe mushobora banderasi none ni imana si imana okay karibu rero karibu mu muryango w'agakino ko buzima karibu mureke guterana amajambo ahubwo twiga ukuntu twomufasha uvuze ngo umuryango wa Sami uri kurashiramo ingufu cyane ku mwana wabo ariko nawe kuba yagiriye ikibazo ku kazi ni umwana wiwawe ujya wibaza ngo je ndicaye uricaye kesi nta kintu uravuga ati jewe banderasi uno mwana turiko turavuga urazi banderasi ivyo ariko aracamo urabizi ujya mutamara kaze je nauliza papa wawe ariko aracamo urabizi je no kubimenya vraiment ujya mugore nawe nyene nariko kwishira mu bintu birebire Aisha yo ariki Aisha nawe ashaka kuvura ariko mu kuvura kwiwe nawe ashaka komengo Aisha na banderasi barakorana kubera ko basi moja mu rutana canke mugenda handa hana arabaganga b'ikirundi bakamuvura pana ujya Aisha basi kubera kindi mwashase kwizera leta sinovuga ibintu byinshi mwo kwizera ama dispensary ari ngaho mu gihugu ko aze kuvura cyane amaso kubera iki ni mugenda hajya nyine bace bamuvura Sami sawa aho twagiye hinge muzo habona ariko mwache picha kutubura tatu papa bigume nganyene bigume abisirikira huje Akes nabahiya ari abantu bazi kuvura amaso we cha Sami we nari ari abantu bazi kuvura amaso ngaho mu gihugu amaso barazi kuyavura kuko Sami nta atagiye yaragiye ku ma dispensary yose ngaha mu gisagara ca Bujumbura aja mu masengesho biraho buryo rino sasa mwese unyewe ndamuza nibo batangwe kumurondera Aisha ngo bamugire ninde rero Aisha ni je nta nivyo nzi vya Aisha nabo numvise gusa gira rero goja je nawe ninde yamuzanye nza nani aya je ko sinzi niyo bahuriye kuko oya gusa je wamuzanye niwe wamutwa yari sasa kuko bari basanzwe banazinanye oya je cyo niko navuga ni iki Aisha wabagize kuri Aisha na banderasi ni kintu kimwe bashake wabi ikisinzi ujya mutama wawe
ubu buhumye Sami ariko araca muno muzi nawe nyene yitegeka ubucamo sha izo nguvu Akes afise bakozi banyinshi media Sketi amefanya accident ntimuze mwibaze ibintu Akes dana tubariye yuko Banderas agomba ace mu vyago nawe nyene ariko tuvyitege birabisha amaso kuko atari iwe umuhungu wiwe uyu ucanka ujya wundi azogira ikibazo shaje ibintu byo gutera ubwoba mu byo ndavyanga mu buzima aho ni hahandi nakubarira man mimi no mispenda guteva sinabitinya bwo ndavyanga mu buzima kandi atakosa mfise urazi ikintu bita politique ico gisigura urakizi ico gisigura ndaki wewe dupinge je rero sindi umu politicien dupinge ikibi yuko tazogikorerwa none politique nagakino man ushirako kubwenge none Dani wewe papa wawe wewe mugiye kurangiza nabi sasa hivi naivuko nipiga hivyo vraiment mbona nijora ki urazi ico ndicho ndabizikura kwa muryango oya hapana ivyo gusa Dani manager wawe ni yagira ikibazo kuri kugomba kwigumiza ko nguyu manager rero nivyo je maze kumenya kugera uno mwanya urya nyene Banderas urya hagati ya Banderas wewe urya mutonya witwa gute man mimi sina mdogo wangu kama tutateko wadogo je akabazo abana benshi Banderas afise abana benshi ibi barabinyegeza ibi navyo bari kwa none urya baguma birukangana n'imipanga arimenya man si mutonya wawe sasa nari mvuze nti kina mzee wanje fisi cyo umenya rero sawa mwebwe muri mwebwe iki kintu mukeneye gushishura vugana Banderas akabazo nokerekeza kuri manager wa Akes Dani kwiwanyu musanzwe ntuze muvyumana ivyo manager nubundi buzima ego nubundi buzima ariko nyene nagomba mvuge kari manager wiwawe kandi wabo tukaba tuzi bakoresha ibintu by'amangetengete indirimbo yawe ikaba yakunzwe ku rugezo ruri hejuru ubwo nta muti yoba yaragukoreye man jina bintu by'amangetengete ngoresha ijya ndirimbo kuntu yakunzwe bigaragara hajyanye ko ari nk'umuti wapi kabisa bakoze yagisha media turafise tala gusa iyo ni tala kuvuga canke audio amajwi ngina sohoka neza sikuvuga ngo ni producer gusa n'umuririmbyi arafise mu ruhara runini urumva warashaka na video kugira amasana masohoke neza si kamera gusa n'ubuhinga buriri no mu mutwe birimwo aho uvuga abanyamerika ho ku miti barabanga ariko wumvise kazokugirira nabi mu gihe umukozi we ataramererwa neza nabi man tuvyihoze je nta kibinzo mugirira papa wewe wenyene ni wazomugirira ikibi bakunze banyinshi media je nduga ikiganiro oya hinge nashobora kugurira ikibi oya no sinagwa microphone papa wewe nashobora kugurira ikibi ni shure nyene shira mufatanye papa wewe nashobora kugurira ikibi kana ivyo bintu shaka kana ivyo bintu subiri ikibi yarakumenya nyana je singwana nashobora kugurira ikibi papa wawe abwo muraza kandi rero tuvugana ati none ujya mu tipe ko yasozo indirimbo zibiri wezi wawe zigomba zisohoke ryari ivyo tari kuvijana tuvugana ivyo bivuga ngo Sami n'ibindi indirimbo zizosohoka kandi ni vuba mugabe ikintu ndiko ndaza ni iki papa wawe ikimenya amenya nimbu rero ndakwibira yamutwaye umugore hinge oya bigane byakure ibibaye ubunyene Sami ari impumyi Banderas ya politique ntiyaratwaye shene yu ntiyarayiblot ico ni kibi cambe hinge itegerera imvura y'ibisanga giye kukugirira kandi tora abakunzi bagisha media je nduga ikiganiro reko nyagara wa bosi wacu na Akes aza kubimbwira neza ave tuzimye kamera hano rose urajana kwa Sami tumurabe beni zimisha kamera basipigane mbimbu kamera ngo kukubwira ibiki nibiki we nimba ukunda papa wawe nawe nimba wikunda nimba ukunda na mutonyi wawe yenda umubwire papa wawe ti ubu je kumwegera eka ndakubwiza ukuri kumwegera papa wanje kandi ubu nibisanga yamaze kunyereka ni dawa ya umbu nikiganiro ndacagenda kigo cyo kiganiro cha Bros YouTube yanje ndakigogi posting muri waka beni zibija kamera basipigane